Hey. Ase ni wewe? Njewe. Kwego tishimye. Uravuze yuko uzonkunda uko ndi kose. Byagenze gute? Mbwa ntiwishimye. Jewe aha wiravye neza ukambona ukampera ku maguru ukashikana ku mutwe ubona nkwiranye na wewe ikimuga ubona wiranye na jewe nasoni Yesi boko. Ndabonye ko wakunze so utakunze jewe. Je ni vyawe kumenya ikizi n'umwanya wanje nataye nzagura na wewe. Hey. Njewe. Kwego tishimye. Uravuze yuko uzonkunda uko ndi kose. Byagenze gute? Mbwa ntiwishimye. Jewe aha wiravye neza ukambona ukampera ku maguru ukashikana ku mutwe ubona nkwiranye na wewe ikimuga ubona wiranye na jewe nasoni Yesi boko. Ndabonye ko wakunze so utakunze jewe. Je ni vyawe kumenya ikizi n'umwanya wanje nataye nzagura na wewe. Hey.
Mungu wanje mbeko ngini utameze neza bibite Nina kimwe mama kumera neza cyagenze gute bimbarire Rama wa mukobwa mubwira usanze akunda ibintu akunda umuntu nise byagenze gute ma Hey. Ase ni wewe? Nijewe. Kwego tishimye. Uravuze yuko uzonkunda uko ndi kose. Byagenze gute? Kumbwa ntiwishimye. Jewe. Aha wiravye neza ukambona ukampera ku maguru. Ukashikana ku mutwe. Ubona nkwiranye na wewe. Ikimuga ubona wibaraye na jewe nta soni Merci beaucoup. Ndabonye ko wakunze so utakunze jewe. Je ni vyawe kumenya. Ikizi n'umwanya wanje nataye nza guhura na wewe. Hey. bise ni kubera iki wabikoze iyaba wewe akaza yigize ikimuga wani wari kumwagiriza ko yakoze amakosa Yama ibyo bintu byihuse. bise urazi ko ndi nka mama wawe uyo mukobwa wamuhoye ubusa iyo byari kuba nka wewe naho byari kukugendera gute ndekera umwana rero Arodre nari nkeneye ko tuyaga niwaronka akanya nze gusimba hano kugira ngo tuyage hari icyo nshaka ko tuvugana ore lise natabizi ko shaka yuko lise natamenya yuko turiko turavugana Boys, nenda kuzenza karta sio zisinyeri. Boys, kumeka ndimeze neza. Habaye? Meze neza. Rahm ndakubatse. Hari igihe bigira kumbaza ibintu by'umukobwa dukundana, ese wowe bashaka gushika kuki? Kwe kiyo cyo wivumbura. Chef. Reka ibyo tubyihoze. Kuko ndababwiye ko mufisi. Atakibego gusa. Ni yahe mvo yatumye ndashaka kubimbwira ngo ndabimenye. Nyene. Biragoye. Subira kazi. Tumamagarira Sabla. 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 Enda kubaza. Rahm afise ikihe kibazo? Rahm nta kibazo afise usibye ko agukunda.
ankunda yego niyo mpamvu ibintu byose akora abikorana nyine umengarije n'ukuri. Sabla sura kazi Merci. Ndazi ko uri umugenzi wa Lise. ego mama Je ari Lise numvise umukobwa bari bakundanye kandi bari bahuriye ku matelefone. Rero harageze igihe Lise nategura ko babonana n'uwo mukobwa. Agiye ngo babonane agenda ku mabekini agenda cyumbagira yigize ikimuga. Wa mukobwa mubonye yarazi yuko ari umuntu akomeye nyine ameze neza ko bavugana bari ku telefone urazi ko amaterambere yaje. Amubonye ari kimuga ari ku mabekini aca arivumbura aca aragenda. Rero jewe ndashaka kugira ngo menye uwo mugabo ko ndavye umunezero Lise ni yari afise bariko baravugana kuri telefone. Ndabona yuko umenga nta wundi mukobwa azomumunezero mu yari afise, ariko ubu byaragiye birahera. Ariko uyu mukobwa ndabona yuko umenga nta kosa agiye afise, kandi nawe urumva birumvikana. Uwo wakunze umuntu uzi yuko akomeye hama ugaca umubona ari kimuga, urumva birumvikana nta kosa rero afise. Rero nshaka yuko ungirira ingufu izo ari zo zose kugira ngo tubonane n'uyo mwana ndamubona. Ku by'ukuri mama ntakubesha, uyu mukobwa bakundana ntawe nzi kandi nta n'uwo ndabona. Gusa ko bintumye nogerageza nobishobora, je ndazi ukuntu nobigenza. Sawa ndabirindiriye kandi uzubikoreye vuba bwangu kubera ndashaka kubona uyo mwana. Nta kibazo mama, ndabikwemereye. Ahubwo ndakwereke ngiye kwegera Lise ntangure kuyaga nawe kugira ushobore kuronka ukuntu ushikira ujya mukobwa. Ndazi nzobikora. Hama ngende urabona ko amasaha ageze kure. Bisigaye nzokubwira. Sawa nta kibazo reka ndaguherekeze. Sawa. Deborah, sawa meze neza. Si ni sawa. Shade ndio paoni ubu tuvugana n'umugabo utahera bazi ko twapanze kubana na Lise asheze shira yigize ikimuga nanje candigumura bindi vyanje urayibona candamuta candigira ngeze imbere cambara ataya amabeki akomesha ashambira ngo sinakunze ibintu, ngo sinakunze umuntu nakunze ibintu. Narahamagaye arahana kunyita. Ewe Ines, wese nakubwiye. Ahubwo ushima Imana ko atagukoreye ikindi kibi. Ines shaka ndakubwiza ukuri. Jewe Lise twarakundanye. Ariko ntivyarana. Ujya muhungu afise izindi comportement ziwe yisangije. Ngira uwo bazoshoborana azoba ari uwo yibumbiye. Afise nyina. Afise nyina. Uwo akunze nyina bamukunze. Uwo yanse na nyina bamwanse. Ntumbwire. Senda kubwira iki bitangaje birimo ngaho ni be. Saje nyine naramukunda cyane. Nguramukunda. Okay. Ahubwo bisa nkaho yaguhongoye ameye. Ubu haza kuzura amaso. Sha. Tagiye. Okay. Bye.